Ariko umugoboka ya mbere n'iya kabiri biriko birahabira biteye ubwoba n'agahinda nkuko twavyiboneye igihe twashika abanyagihugu baho ntibagirayo bakira nayo bamira. Abarundi nibo bayamaze ngo aho mworo yanikiye ntibwuma. Inyuma yaho ikimanga cari kibageramiye cariko kirubakwa ubuho ngo nabone iyo bagiye kuja. Abatware baho twayaze bavuga ko hamaze kononekarira ibitari bike. Nkuko mwabonye ku mugoboka wa mbere hashoboye gutorwa amazu ashika 11. Hanyuma ku mugoboka wa kabiri naho ntiturashobora gutora igitigiri effective kubera hariho n'izindi ziguma ziyongera mu kubomoka bivanye n'inyerera ry'imisozi. Abanyagihugu bose benezo barataye baromoka kubera ibimoka uzubona inzu yadutsimwe imiganga ikacijanjagurika kurya ku kintu c'urududu usabiye mu barabara. Abantu bagaca bakora ku mabati bagaca bavuma agashambara bagaca bakora imiryango inzu zigatangura kuza zirapfa mu maguru. Uyu mugaga rero n'umugaga uva ngaha ku ntangwa mubona ukaduga gushika hejuru ugacuhura n'umugaga ucisororezo ahantu bita ku Ruyange. Hari amazu kubomoka amazu menshi cyane kandi amazu yo ngaha rero ntabomoka ngo asabe aranyika. Basaba leta kugira icyo bafashije kuko babangamiwe n'ivyo bimanga ndetse hariho n'abatagiraho bakika umusaya. Turayisaba nayo nyene yuko yogarukira ku banyagihugu bo ngaha ku mugoboka kuko iterereza makungu uko umugabo yadahagaze neza arasaba mugenzi we ico yomufasha hanyuma kugira ngo irabe yuko yoramira abene gihugu bayo natwe abanyamugoboka turimwo nubwo hariho benshi nabo nyine basanzwe bafise ibibazo natwe turaremvye. Yodufasha mu gukinga izi nzuzi. Bwa kabiri yocirondere ukuntu aba bantu ironka ahantu yoba irabashira mu ntumbe yo itore inyishu y'iki kibazo cyo kirabanga ku mugoboka. Vyibomoka bikaba bimaze guhitana amazu agera kuri 93 yo ku mugoboka ya mbere n'iya kabiri n'ayandi mazu atari make ari hejuru y'ibimanga umwanya n'umwanya ashobora kubomoka.